nico gituma abo bantu hagahera iminsi 3 batarasubiza ivyo bibanza. Turasiganwa. Umukuru w'igihugu n'agashavu atabo bantu bigaruriye ibibanza vy'amasoko bategerezwa kubisubiza mu misi 3. Umukuru w'igihugu avuze riba ribaye itegeko. None ntibagiragira imigumuko mu gihugu aribo babikoze. Reka nanje rero turabe ko banesha. Yabagiriza ko bariko bategura imigumuko. Ati rero nibaze twipange niyo banesha ndaheba. Nakamara amazi kandi harimo indongozi. Aha kantu mego sindakumvise neza. Mwe mwakumvise? Reka twumve ko agasubiramwo. Harimo indongozi. Ibi bintu nakamara amazi nyene mugani w'umukuru w'igihugu. Aha rero ni danje bagenzi. Harimwo indongozi. Ntakivuze rimwe gusa, akivuze akarenga rimwe. Ati kandi harimo indongozi. Indongozi. Nuko harubatswe amasoko ya leta, abantu baragura ibibanza, mugabo ibibanza vyinshi bica vyigarurirwa n'abategetsi n'indongozi nkuko yabivuze umukuru w'igihugu. Abo bategetsi rero bo ku rwego rwo hejuru nk'umwe ugashobora gusanga afise ibibanza 10, ibibanza 8, ibibanza 5. Nka mustanteri wewe yatwara nk'ibibanza 5. Mustanteri abari mutoya kw'ivyo bihangange. Ntimwumva ko ivyo bibanza bavyihaye. Umwe agatwara 5 canke 10 canke 8. Nukuvuga yuko ivyo bibanza vyategerezwa kuba ivyo abantu babakomeresa, abantu bafise umwuga ukudandaza. Voilà. Urumva yuko aho kubiha abo bantu badandaza vyaciye bitwagwa n'abategetsi. Babadandaza rero ugasanga baciye bakotera babategetsi. Ivyo rero nivyo vyashitiye umukuru w'igihugu ashika havuga ati ivyo bintu ntibishoboka. Abantu bari muri ivyo bibanza mu misi 3 babwirizwa kuba babitanze. Ati usanzwe adandariza mu ico kibanza ni gice kimushikira, ni gice kibiciwe. Voilà. Twarabwiye ingorane zahabaye kugira ngo babihanahane bive mu minwe yabo bari bavyigaruriye. Hariho n'abahamererewe nabi barahasiga ubuzima, ariko muri rusangi iyo ngingo yari yafashwe hageze, kuko murumva yuko vyari vyigaruriwe n'abategetsi. Murumva yuko ivyo bibanza vyari guhabwa abadandaza bakora ico gikorwa nk'umwuga wabo, ariko bica bija mu minwe y'abategetsi. Mu yandi majambo abategetsi bariko bakamvura ba bene gihugu. Uzokuzwa n'ivyo yivye akazokuzwa n'ingene akamvuye abandi bene gihugu amenye ko atamugisha urimwo, kandi atamugisha rero Imana izomugamagaza. Dusenge gusa Imana niyo twaye ikibazo ca mbere, naho uzokwinyegeza nta cakorewe mu kinyegero kitazoja ahabona. None ivyo byo ntitubitoye twari tubizi. Basha umukuru w'igihugu ararahira karengwa yuko ivyo bitari bizwi. Basha tugiye kubitora bagira bazana umugumuko mu gihugu. Abo rero bajya bawuzana ngira ngo abajeje intwaro mushekerangaje intwaro hagati ndamubona fata si Bujumbura gusa, intara zose ahantu hari abakomisiyoneri ko tubonye arabagizi ba nabi. Reka rero bakora ikibi rero barahabona, duheze turabigere bigenda. Imana ibahezagire mwese. Ati rero Imana nibahezagire mwese. Wala cyo gihe rero byarazungurutse, bamwe bari muri vya bibanza, bamwe bahabwa vya bibanza baremera kubiha babadandaza, ariko babanje kubumvikanisha bati ntitwifuza yuko mwese hoba uhomba. Erega babadandaza ikintu caciye kiba kugira bashikira ivyo bibanza, barirutse mu mabanki basaba utudeni baja kuriha vya bibanza. Vya bibanza birabegukira, baca bumvikana rero ko bazorihira ibibanza
badandarizamwo muri obere, aho bahora barihira mu makomine bavanwayo, nuko baca batangura gukora. Rero kino gihe rero haheze imisi 8 gusa hafashwe iyindi ngingo wamaye inka, bati rero vya bibanza nibigaruke mu minwe ya leta. Mbere bati turahinduye, n'umuzungu arahindura, wampaye inka. Aha rero mwumve, wa mudandaza yagiye muri banki atora ideni, arihira ca kibanza, azi ati kirambirishije akuya, mugabo kiranyegukiye. Guca hazi iyindi ngingo rero ivuguruza imwe ya mbere, bati ibibanza nibisubizwe. Ibibanza bisubiye mu minwe ya bamwe bari babifise. Abari babifise bari bande? Zari za ndongozi nakamara amazi, kandi harimo indongozi. Ibintu rero niko guca bihinduka. Ya ngingo y'umukuru w'igihugu yafata ibikubiswe ubuhiri. Ntawuzi yuko yayifashe yayimviye ko neza canke yoba yariko aratera burage. Twajyanye n'umunsi rero tugende dufashe umwanzuro w'ingene bigiye gukorwa. Harabaye isubirwamwo y'integuro y'amafaranga ya leta. Icyo kibazo turacicarira n'abaduserukira n'abashinga amateka, abakenguza amateka, gushikaho tugira ku ngingo y'uko tugaruka ku biciro mwahora mupangishije ko makomine, baza ko abasantere bose bari ngaha bafise urutonde rw'ibibanza byo mu isoko n'ibiciro bari bapangishije. Turaje kuri bya biciro, mugabo kubera ko ibyo biciro byashinzwe kera cyane mu 2003 na 5 kuduga, ko ibyo biciro twubigwiza na kabiri dukorerako. Aho watanga 5,000 agatanga 10, watanga 20 agatanga 40, gutyo. Twaca rero tugaburamo kabiri, amakaja mu ikomine anakaja muri obere. Mugabo rero twashaka rero kubera ko ya migwi 4 n'ubikiriho, nuvuga umugwi w'abantu baronse ibibanza bagaca bikoreramo, hakaba rero n'abaronse ibibanza kongera bakabipangisha cyangwa bakabigurisha. Iyo migwi yose iracariho, n'abavyubakiye bakabikoreramo cyangwa bakavyubakira kongera bagaca bipangisha. Ko intumbero nuko ayo mafaranga tozwa akaja mu ikomine andi akaja mu kiga ca leta. Twebwe rero twimvire yuko kugira ngo bije mu ngiro vyoroshe, abastanteri bari ngaha, kubera yuko ari mwe mufise ayo masoko muserukira leta, ko duhejeje iyi nama mwoca mugenda mugasubira mukazana ibitabo byanditswemwo abo bantu baronse ibyo bibanza, mugende mukorane n'abaje abantu mwashyize mu isoko, ngira mu bita abakomiseri b'amasoko, mukorane mutugirire muduhe urutonde rw'abo bantu bari muri amasoko, mutandukanije amasoko yubatswe gahera n'amasoko abantu biyubakiye, tugire iyo migwi ibiri. Hanyuma muturabira abantu by'ukuri bari muri iyo soko bari kubadandaza, hanyuma buce muduha urutonde n'amarwaye musanzwe mwarashinze. Ayo marwaye rero tuyagwiza na kabiri, amarwaye duhamagara obere ikiza mu munsi umwe, bidatevye kuwa mbere, byacerewe ku munsi wa mbere w'indwiza, umunsi wa mbere kundi wa mbere obere ikiza izanye n'impapuro hose mu gihugu cyose, turunyika abakozi bace basinyisha amakontra urwo rutonde rw'abo bantu bazotanga ayo marwaye. Ubu rero babadandaza bari bashikiriye vya bibanza ntibagira ayo bacira nayo bamira. Ibibanza murumva yuko bisubijwe banyenevyo. Ubu rero umuntu yoca yiyumvira ati none ubu ingingo yose ifashwe tuzoce twiyumvira yuko atana kabiri giye kumara. Ntimubona yuko hazohava hagera igihe ingingo umukuru w'igihugu afashe ntihabwe agaciro, abantu bakabona yuko atabushobozi ifise. Mwosubira mukiyumvira ingingo umukuru w'igihugu yoba amaze gufata, hanyuma izo zose ntihagire ija mu ngiro. Umukuru w'igihugu aha hantu yohahubura, yohakosora, kuko igihe kimwe abanyagihugu bazohava babona yuko ingingo ifashwe n'umunyagihugu atabubasha ifise. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese,
reka twibananize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire rya sango ry'itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri isaha 1 z'ijoro aho tuzoba turiko turerekana ukuntu twogaruza umunezero satani yatunyaze. Ntimwibagire no kugira subscribe na j'aime na partage hanyuma no gufyonda kuri kakazogera kugira ngo dushize kwicigwa ucuronka notification. Imana ibahezagire.